turashoboye turashoboye ni iganiro cyo ku rwego rw'intara ya Gitega, aho duha akanya abenegihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ariko barangura birata, ndetse vyotuma n'abandi bakura icigwa. Bakunzi b'ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara nziza ya Gitega, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Ikiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa vyiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abenegihugu bo muri iyo ntara nyene. Ikiganiro turashoboye cyo kuno munsi twagendeye umworozi w'ibitungwa bitandukanye, reka nawe tumuhe ikaze kugira ngo aze abaramutse abakunzi b'intara ya Gitega, anababwire bimwe mu vyo yashoboye gushikako, kumbure umwe muri twebwe canke uyundi ashoboye kubatorera icigwa. Ni mu kiganiro turashoboye kaze. Muganiro turashoboye uno munsi umutumire noyureka ndamusabe atwidondore. Mwakoze, nitwa Vyumvore Eric, nkaba mvuka ngaha mu Rutegama, umutumba wa Rutegama intara ya Gitega, komine Gitega. Ego Vyumvore Eric, mbega ku batakuzi bumvise kuri mu Rutegama, mbega usanzwe ukora iki? Usanzwe ndi umworozi. Yego, muri make mwamworora iki? Tworora inka, imbata, idendo, ikanga, inkwavu n'ibindi bishoboka. Ego Eric, mbega uba wize amashure angahe? Uba wize ibijanye n'ibiki? Amashuri mfise n'amashuri sinovuga yuko narize amashuri 6 y'intango, naho niho nahereje nacanja mu byo korora. Naroshe ubwenge mugana bumenyi naroshe, ariko ubwenge nari ndabufise. Muri makati ubwenge wari bufise, wabuze ubumenyi. Nabuze ubumenyi. Mugana ubwo bumenyi turabona dushitse ngaha mu ruhongore rw'iwawe, turabona yuko ibintu ari byinshi. Mbega muri make iciyumviro cyo kutangura kuja mu bworozi, urumva yuko amashuri wari wize na makeyi, mbega cyakujemo gute? Canjemo kubera muhira twari dusanzwe tworoye ibintu by'ibitungwa, hama tukanahanuza abana bariya, hama ugaca usanga yuko urabona muri iyi minsi umujene utize kugira ntubandanye utegemeye leta ngo ubuzi muri leta, bica bisaba yuko umuntu yiyungunganya. Canjamo mpitamo korora. Ego uno munsi watanguye kuki mu korora, uno munsi ugeze kuki? Nahereye ku bitungwa bito bito, inkoko, impene n'ivyo vy'imbata. Muga ubu urabona yuko ndashitse ku nka zishika kuri 6 n'ivyo bindi bitungwa bito bito. Mbega inkwavu ufise wabuzizi iziri ngaha n'iziri ahandi? Inkwavu mfise ngaha ndazizi zirashika nko ku 46. Izo maze gutanga mu bene gihugu ni inkwavu 86. Ego tukiri aho nyene, mbega izo nkwavu mworora n'ubwoko bumeze gute? Zoba zisa na ziriya zindi nkwavu twari dusana tumenyereye, wazihise mu kubera iki ubwoko worora? Ni inkwavu za kijambere, umuntu zishobora kuba nini, hamwe ifi rufise umunyagihugu mutoyi ashobora kurugurisha 40-50 ari rumwe. Ego duhere ku bworozi bw'inkwavu, ari naho turi nyene. Mbega izo nkwavu umaze kuzorora ubona harakunguko zimaze kugirira, umaze kunguka iki izo nkwavu? Izo nkwavu zaranyungukiye cyane, zongera ziramfasha no guteza imbere abandi kugira tuzigwize mu bene gihugu. Mwateye imbere gute? Murazigwiza gute? Mbega bene gihugu muzibaha bigenze gute? Twateye imbere twaziguza ari zibiri, mugurumva ziramaze kurondoka zikagera mu 140 ngahe. Hama abene gihugu nabo tuzibaha kugira zigwire ngahe iwacu, kubera izo zikizungu zisanzwe zizimvye, umwene gihugu ntashobora kugwigurira. Akana gatoyi kagugwa 10,000. Umva umwene gihugu mutoyi kugira acagura agashuguru n'akanyana akagura 20,000 cyo sanga bimuvuna. Je rero nahisemo kubafasha kugira ndazibahe ku buntu kugira zigwire ngaha, novuga ku mutumba wa Rutegama no nko mu ntara canke mu komine ya Gitega. Ego turumva yuko muri murazigwiza. Mbega umwene gihugu zimuhaye ku buntu, nawe asabwa iki uhaye ubwo rukwavu rwawe, izo nkwavu zawe? Araza akaraba ukuntu zubaki, ndamusaba kubaka akazu kubera hagiye urukwavu rumwe ruribana, kiretse uruba rwavyaye rubana n'ubwana bwabo. Ndamusaba kubaka akazu nkako zibamo
yubaka utuzu tubiri nkaca ndamuha igisuguru n'ikinyana, hama ico gisuguru n'ikinyana zivyaye nyimba ruvyaye 6 canke 8 acagumya 4, jewe zirya zindi 4 tushazuzihunda mwene gihugu, jewe baca bansubiza zirya 2 nari namuhaye. Ego turumva yuko none muri iyo ntumbero uri kuzibaha mu ntumbero ushaka gushika kuki muri make kugira ngo abene gihugu ushobore kuzirabaha izo nkwavu ku buntu, we ihangira ufise kw'ivyo by'inkwavu niri ihangiro mfise no kushaka yuko atamene gihugu yobura akaboga canke abure ibihumbi 10 mu mufuko, kandi dushobora kubirondera muri izo nkwavu. Umwari munyagihugu wari we wese aronkuru intuze ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 agurishije utwo dukwavu tubiri, yongere aronke n'intuze n'akanyama ashobora gufungura atiri waraja kugura mu isoko. Bidufitiye akamaro kanini kuko bwa mbere twebwe dutangura ishyira hamwe, karagashira hamwe burya ushyira hamwe butoyi bwo kumitumba bwo kuzana no kuguranana, hama tumaze kuja hamwe tugakora, niho twahavura tugomwa ibyiza ibikorwa byiwe ko yarakunda kuducako, kuko uye uretse yuko abikurikirana wewe arishikira no kuri tere ya nyimba ari bwatsi arondera nyimba ari biki byose twaguma tumubona ducako, ntitwavura dufata umugambi ukuja kumugendera tukaraba ngaha ibikorwa byiwe. Tumaze kubona ibikorwa byiwe bigeze, turamusaba kugira ngo natwe adufashe, ndetse no mwishira hamwe giwacu aze ubu yarahavuye yarazamo. Amaze kuzamo niyo twavura tumara ati twebwe tuyungunganye turondera udufaranga dukotize udufaranga dukeyi tuze twugurire. Yavuze ati oyaye nabo muri FIDA baraje bambariye amafaranga, ariko muno mwanya by'amafaranga sivyo ndimo, reka jewe ndabafashe nk'ugwaruka bwo ku mutumba, name ndabafashe turabe ingene byogenda. Niyo haca atangura kuzaraduha inkwavu zibiri, araduha twese turagenda turorora. Ico yadusaba yatwereka hajya ziba aturati ngenda mubake kujya ngiye nanje nubatse, maze kubaka kujya ayi nanje ize nkwavu nce ndazibaha kuri gusa mu muco ugenda mworore. Maze korora uko ziza ziravyara niko muzoza murazihererekana, hama nanje muza munyokorera. Hariho 10 muri twese zimaze kuvyara bakaza hama bakamusubiza, hama izindi tukaja tuza turazihererekana ko dusanzwe turi n'abanwanyi benshi migeshira hamwe. Ego aho twari ku rukwavu, tuvuye ku nkwavu twabonye ubworozi bw'inkoko, kandi inkoko zitari zikeyi. Mbega naho ubworozi bw'inkoko wabutanguye gute, ubugeza gitigire kingana gute, zikugejeje muri make? Inkoko natanguriye ku nkoko 2 nazo nyene, zari inkoko 2 bavuga zamuka muri Tanzania, hama nazo nyene ziraza zirarondoka ziragwira, hama ndazana makro wira inyamutoyi ziragwira, hama nazo nyene turazifashisha mu abanyagihugu. Intuze ya inkoko turayimuha, izo z'Tanzania tumayisake n'inkoko kazi naho nyene iberuye, tugira kwa kundi nyene n'igice ku kindi akacaho ubundi. Ego turumva yuko no ku nkoko bigeze ngaho. Oye twabonye kandi muri aha iwawe urafise imbata. Mbega igitungwa c'imbata ni igitungwa kitamenyereye cyane, kubera kimwe ahisemo gucorora, mwamuri kumwe kigwiza byo bimeze gute? Igitungwa c'imbata ni igitungwa abantu benshi batamenyereye gutunga, ariko jewe naragihisemo kugira kigwire umuntu uguma wumva ngo imbata kandi atazotubona. Shaka yuko zogwira, yuko ahantu hose ugiyeho uza kubona imbata. Je ndazifise zishika kuri nka 25, shika ku 25, naho nyene ndacarondeza gushika yuko nobona yuko no bafise nk'imbata 100 burya baza kuvisita ibindi, hakaba hariho uruhongore rw'imbata baza kuvisitamo imbata nk'ijana. Ego turumva yuko mworoye imbata. Mbega uravye abanyagitega baba baramenyereye gufungura imbata, ubona iyo zigwijije ubona uronka isoko vyoroshe? Isoko iraboneka rwose, kubera bavuga yuko ari gitungwa cyo bakiryosha inyama cyane, kandi gifise inyama nyinshi kandi kigwira, kiroroha kubera nk'isake niniya 30 rabironka. Ego mbega tuvuye kuturi kuri ibyo bikoko nyene, umuntu ataronga ku mutumba canke ibindi mwene gihugu yoba yipfuza yuko yokorora kimwe muri ivyo bimbata canke inkoko canke urukwavu, murashobora kuvugana nawe agashobora korora akagura canke ukamuha bigenda gute nawe?
kuwo bishaka je nibaza yuko umuntu aba hari muraganira, mumaze kuganira umuntu ikintu ca mbere akwereka urukundo, akakwereka n'ico kintu yuko agishaka agishoboye. Hama nta kibuzo udashobora kurumuha kubera ntuburutaye, nyimba ari urukwavu umuhaye izo nkwavu zibiri, ubuza ati uko bigenda kose nawe azoha uwundi. Ikintu ca mbere no gushira urukundo imbere. Ego by'ukuri uwo mutima afise se wabandi bose bafise, ko hari umuntu afite ibintu n'ibiyega mugabo ugasanga nta kintu opfumukuyeko, ariko uwo nawe twamusanze afise indi ngabirano itandukanye n'iz'abandi, yaraduhaye ataco adusabye. Rero twasaba n'abandi bajene naho cyane naho batoba bajene, uwo bafise ikintu ashobora guha uwundi mugenzi we kugira ngo nawe yiyungunganye, koza arabikora nkuko abandi bakora barabikora. Ego murumva yuko Eric yashize urukundo imbere mu bworozi bwiwe. Eric twabonye kandi mu bworozi bw'idendo. Mbega idendo nayo nyene mwayumviriye gute, mugeze kuri zingahe, mwifuza gushaka iki ku bworozi bw'idendo? Idendo turiko turategura, hari idendo zitatu, ni inkoko kazi zibiri n'isake, turiko turategura kugira turabe yuko nazo twozigwiza. Nico gitungwa turiko turinjiramwo ubu vuba, idendo hamwe n'inkanga. Nico gitungwa turiko turinjiramwo ubu vuba. Ego mbega nk'idendo ikuze yo biguwa nkangahe ku isoko? Idendo isake tumenyereye, isake usanga iri ku 200, inkoko kazi 150. Ico bita umwambaro ugiye kugura isake n'inkoko kazi, usanga uri kuzigura 350 hagati ya 350 n'amajana. Ego hanyuma kubijanye n'umuswi, mbega umuswi wayo nawo kugura nkangahe? Ari umwambaro nyene nkuko wabivuga. Umuswi wayo umwambaro usanga uri kugurwa umuswi umwe w'idendo ugurwa 30,000 akiri gaswi gatoyi. Umaze kwisumbura gatoyi ugurwa 70,000, no kuvuga umwambaro ucuja kwijana nini. Eric rero mwumva ntiyagarukiye ku bitungwa bito bito nkuko mubibona ngaho inyuma yacu, none turi mu ruhongore rw'inka. Mbega Eric uruhongore rw'inka nago waje gute? Amafaranga waguze zino nka nayo yoba yavuye ubugeze ku nka zingahe? Nahereye ku nka imwe ishuri 310. 310 narifise impene, bijyana kubwiye nahereye ko impene n'intuze ya n'inkoko naragurishije, hama ndaronka 310, hama ndaguranya shuri ndayitunga ikiringo cy'umwaka, hama ndayigurisha nca ndayiguzamo inkikamwe. Maze kuyigurisha ndayiguzamo inkikamwe, niyo rero yahavuye ironkamwo izi mubona ngaha. Ugeze ku nka zingahe? Ubu ngeze ku nka 6, kuvuga 5 zikuze n'inyana imwe. Ubu umaze kugurisha hari inyungu yindi ubona muri no bworozi bwawe umaze gukuramwo ngaha ayi? Inyungu irimo nico gituma wumva tuma duhamagarira abajene bose yuko bitobatera isoni, kubera hari abantu bavuga ngo vyo korora ngo ni vy'abatama, ariko korora si vy'abatama. Inyungu irimo, inyungu ahantu irimo, izi nka izimubona zirakamwa, zimaze gukamwa urashora amata, maze gushora amata barabona baravumbura amase barayavumbura, bamaze kuvumbura amase nayo nyene ukagurisha. Mwibaza yuko mubizi yuko ubu ibeni y'amase igeze ku 50,000, kubera haje n'ivyo vy'amakoperative amase ategeza gukenerwa ari menshi. Mu makoperative bakoresha umwavu w'ikirundi, bisaba yuko nabo nyene tuwugwiza kugira ngo bawudushorere. Uravuze ku kijanye, duhere ku kijanye n'amata. Mbega izi nka zawe uno mwanya two turavuga ukama amata angana gute? Amata dukama mu gitondo turakama litiro 200, ku mugoroba litiro 15, yose hamwe zikamira litiro 35 ari nka 4. Uvuga mbega litiro y'amata ubuye aho Igitega mu muca muyigurisha kurangahe? Litiro y'amata ibe yiriko igeze ku 900 kuri aba baca bayadandaza ku bandi bantu. Mbega nawe turabona yuko ufise inguvu, nawe ukomeye, wavuze akamaro zikumariye. Mbega ibi bitungwa byawe wobifungura, mbega mufise abana bangahe? Umuryango nawo uheze ukaronkako? Umuryango uraheze ukaronka, nibaza yuko togaburira ubundi utabanje kwiherako. Ico gituma bavuga ati umwigisha w'akarorero yiherako. Nko kubagira inkoko yose urashaka kurya inkoko ukayimara, ko mbona ufise ibigubu byinshi. Ndagerageza. Ego rero nko mubyumva akamaro turumva ko ari kenshi. Turabona yuko ngaha ayi hariho n'umwavu. Mbega woba nawe urima mu byukora harimo uburimi? Mu byo nkora n'uburimye burimwo
ni novuga yuko ati umuntu arabyifuza kubera ubusanzwe ufise umwavu. Nibaza yuko aho turi murahabona, nibaza yuko mubibona ndi nk'umujene ahandi naho narondeye bica bigorana kugira mvuga ati no bafise itongo ndima ku myaka yiwanje no bafise. Ni nkaco nasaba nyimba mwoshikira imbere mugasaba ababijeje yuko bodufasha bakaduha nk'ahantu dushobora kurima ibitoki tukagira umurima w'akarorero tuvuga duti uyu umujene kanaka yahisemo kurima igitoki. Ubu rikere mwumva ubuherutse ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi beka kumugendera nk'umwe mu borozi bariko baravyifatamwo neza. Mbega rujya rugendo mubonye muri kumuragenderwa mukagenderwa na musitanteri mukagenderwa na mu bushikiranganji mwavyakiriye gute? Kubisanzwe wabaye umunezero kuri jewe burya umuvyeyi yakubwiye ati mwananje warakoze neza biguha intege nyimba wari mwishuri wari wabaye wa gatanu kucurondera yuko uza kuba wa mbere. Ciye kuba barangendeye vyarandyoheye cyane vyanteye intege kugira ndushirize bijyana ariko ndakora kugera kure yabijyana ariko ndakora kugira ngo nivyashika bakagaruka bazobone yuko hari yindi ntambwe niyongereyeko. Eric, mbega hariho urundi gwaruka ruheza amashure kaca ruzinga amaboko n'urundi gwaruka rutiza amashure ucagwirwa ku marigara. Mbega nkawe nk'umujene yatahuye icarico iterambere riva ku mwene gihugu kingeka musubirako nakahe kamo wotera ugo gwaruka nihe manuro woterera ugo gwaruka ndetse n'abakuze barera amaboko? Jewe kwera ikintu ca mbere nsaba namavuga ati umuntu amaze kuba ufisa ingufu zo gukora ntugaya akazi kose gakore kubera nibaza yuko ukomeye ibintu byose birizana ushira urukundo imbere gusa hama umuntu akakwizera. Simbona ukuntu wokwirirwa kwirigara kandi ubuzi buhari. Ego Eric, wavuze ivyo usaba, mbega muri make wifuza gusaba iki bivanye niyo wifuza gushika ubisaba abandi? Jewe ico nosaba nibaza yuko nosaba umuvyeyi wacu leta. Ico nosaba umuvyeyi wacu leta nibaza yuko mwashitse mwahabonye. Jewe ikintu ca mbere nosaba yuko bishoboka bogira nk'ahantu bampa hama tukarondera abandi bajene dukorana bahejeje tukarima nyembari ivyo bitoki tukabirima. Hama ikindi kintu naco nosaba leta iragira kigoro ku bene gihugu bakazana inka bakazikura hanze mugabo ikibabaje bajya bariko barahazijyamo sibo babazikwiriye. Uco usanga nk'umunyagihugu bagiye bakamuha inka leta yagiye gukura muri Kenya ikakura leta igasanga igiha agaciro k'imiliyoni 200 bakaca bayishira umuntu aza kuyiha agaciro ku miliyoni. Nasaba rero uko leta nk'izi nka twebwe urumva ari 6 zikaba zikamwa amata nkayo ni make cyane. Ayo namata ashobora gukamwa inka imwe ayo mata turonka. Rero nasaba yuko leta yo dufata mu mugongo iturondere udutungwa naho twari duto turafise ukuntu dushobora kuturera hama tugakura tukagwiza imbuto kugira ngo wa mugambi bariko baravuga yuko ivyorogwa bishobora kuguma mu nzu consommation ibenke. Umwanya bitaraba umuntu aguma henda sinzi yuko waravye hariya iriya nyana n'umuntu ya duteye iteka aratubwira ati ndavye ngahi wawe ubworozi urigezeko jewe urazoza iyi nyana ntayo nogurisha urazoza ndakubwira amahera wompa muga ndaguhura ubuto rw'inyana nziza. Irya nyana iri hariya hirya jewe bayimpaye imaze indwi zibiri mugobu irakwije umwaka. Ajya no kuvuga yuko irya atwara yikamira mu gitondo iritiro 3 ku mugoroba iritiro 3 yanyoye amata tuyikamira. Murumva yuko ubuhinga buguma bwiyongera, murumva yuko Eric aticaye. Rero twumvise ibyo mwasavye hanyuma ugwaruka rw'Igitega tukwitege kwiki mu guterera mu iterambere no mu bumenyi. Je ikintu nsaba nikijya bari kuravuga. Je mu iterambere ikintu nsaba nuko hobaho abantu badufata bakabona yuko umuntu ashoboye. Kujya nabikubwiye ati umuntu arashobora kugira ubwenge akabura ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi biratandukanye. Hari ico bita impamya bumenyi n'ubwenge. Cebwe rero ko twatomboye tukaronka ubwo bwenge. Leta nize idufashirize muri burya bwenge bwacu. Bareke kubona yuko umuntu ari mpaka bafise ubumenyi dufise ubwenge. Ego mwavyumvise
itandukaniro riri hagati y'ubwenge n'ubumenyi Eric akubwira yuko ubwenge abufise ubumenyi nabwo bazobandanya mu mwongerereza. Eric mbega turana yuko ibijanye n'ibikoko biguruka uri kuravyijukira cyane mu kuvyorora, mbega nta mugambi ubufise ukuzoza nawe uriberaguriza uwo mugambi ubufise mu mutwe wo busabiki kwica? Umugambi umuntu arawufite, ivyo bindi bavuga ati umugabo yamana imigambi, uburyo mugabo nibwo usanga bugoye. Cebe turiko turafasha, natwe turashaka wo dufasha. Nimba ari wo dufasha hama atwereka ati ivyo mashini vyogenda gutya, umuntu yobikora gutya, twoziberuza hama tukaziha bene gihugu, kubera twese turashaka yuko atamwene gihugu yoreka kurya amagi canke yoreka kurya inyama y'urukwavu, kubera gutanga bizana umugisha. Nibaza ko mwese mubizi. Ego aha Gitega turafise ibanki y'ugwaruka ariyo BIJ, mbega umaze kuyitura kugira ngo ushobore gusaba ingurane bagusahirize? Sindaja kuyitura, mugabo umuntu ari mu migambi, kubera iyo ubonye yuko hariho umuntu ariko arashima ivyo uri kurakora, niho uheza nawe ukabona yuko hari ico waruba ukenye ukaja gusaba. Nawe ubusigaye bwobwo ata muntu araza ngo asishime ciri kurakora, nawe ntaco uja gusaba. Ego turabona yuko ngaha ayi hariho abakozi benshi, mbega Eric ubu ugeze ku bakozi bangahe abagufasha bahembwa nawe? Abakozi ngaha kunka gusa hakoreraho abakozi 4 abakorera kunka. Hariho 3 bakurikirana ivy'inka, hakabaho numwe azikama, hakabaho umukozi ashora amata, hakabaho umukozi atera ubwatsi, hakabaho abamama babashika nka 10 babagara ubwatsi. Ego muravyumva yuko Eric gutera imbere kwiwe kwashoye guteza imbere n'urundi gwaruka n'abandi bavyeyi ndetse n'abandi bene gihugu. Twashoboye kurehaga rero na bamwe muri abo bakozi baratubwira ukuntu bakiriye kuba bari barakora muri buno bworozi bwa Eric, ndetse baranatubwira nakunguko n'akarusho bashoboye kuhakura. Tugusabe utwidondore. Nitwa Hakizimana Pacifique. Hakizimana Pacifique, mbega ukoze kwa Eric imisi ngana gute? Kweli noba ndahakoze nk'imyaka ishika kuri 3. Imyaka ishika kuri 3. Ukoze kwa Eric imyaka ishika kuri 3. No mujene yashoboye kuja hamwe akarondera utwiwe, umujene wanashaka atana amashuri menshi yize. Mbega nawe kubona uri kurakora uhakora gasabune uvyakira gute? Enda vyakira neza nyene, kuko naje ndiko ndagerageza yuko nanje nogira ubwo bworozi bwiwe bukebu. Hari ikintu wari umaze kuworora waboneye ngaho kwa Eric nawe muhira? Ko ndafise impene, ko nawe ngaho yarazitunze, nkaba mfise n'inkoko nyene, gusa inkoko zaciye zinyankira buke gusa ndiko ndagerageza yuko nozisubira kuzitunga. Mbega nk'umwe mu bakozi biwe urumva yuko nawe washoboye kuhigira ibijanye n'ubworozi, uretse ubworozi uraharonkera gasabune ndibaza? Genda karonka nyene ndakaronka. Ego abakozi abahemba neza? Twikwera duhemba neza, si kuvuga ati ngo ukwezi kuraheze ngo hagomba hace nk'indwi, oya kwere aduha ku itariki tuba twaratanguriye. Ego nawe rero iyindi mpanuro woha urundi gwaruka rwishinga kurera amaboko ariko rutabona yuko goza gukora nakaye? Nibaze bakore nyene, bakora amaboko mu mpuzu, ko wicaye ako gasabone ntuzokaronka, ntuzoboneraho ibyo bindi by'ubworozi nyene. Ego turagushimiye. Sawa namwe murakoze. Onye nkuru Filigas, mbega aka kazi ukora ngaha mbega karagushimisha? Kuri karashimisha, ndakora bakampemba nanye kacanza kura butworogwa nkura hama niko kunye nkura kubera yo asimicara muhira mba ndiko kazi nyene bigatuma ntaguma nyenze. Ego mbega Eric ndagusabe uwo gukenera, uwo gusaka impanuro, uwo kwifuza gushigikira, kwifuza gufasha yo gutora gute? Ciwe navuze ndi ngaha ku mutumba wa Rutegama. Umutumba wa Rutegama wonsaba ko ico ndamwunganira ari cyo nshoboye ntangorane nimwe, naho yombwira tuzonsanga aha ndagenda ndaza ndigora ntangorane. Ari ushaka kunganira nawe akanimero de telefone nako? Nimero de telefone ndayifise, hariho 79
566 335 hakabaho na 69 642 385. Eric rero turagushimiye tugusabe ubwire akajambo kamwe abakunzi uruga rw'intara ya Gitega na cyane cyane mu biganiro turashoboye. Ikiganiro turashoboye giye kwisanzwe intara ya Gitega kwisanzwe nta kintu na kimwe numva novuga atari kubashimira kwisanzwe ukuntu muri ko murakora kabisa. Imana ibandanye bahezagira muri tayeho ugwaruka abajene muri iyi misi ntako mutagira kweri mu kutugendera je nkajewe kwiri ibintu muri ko murankorera birateye ubwoba muranswiva gushikanaje naho numva n'ubwoba yuko ntegereza kuraba yuko inka zitegeza kurara heza kubera ngo manda biteze ko mutegereza kugaruka. Ego Eric rero turagushimiye ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane nkezagira. Ego inshuti yakunze rw'intara ya Gitega twababwiye ko no munsi twagendeye umurimyi noneho akaba n'umworozi aho mwumvise byinshi bitandukanye, mwumvise ibyifuzo vyiwe, twaza yuko abashobora kubironkera inyishu bazoheza bakamurondera bagaheza bakavugana. Turashimiye kuba mwadukurikiranye mu biganiro turashoboye cyo kuri uyu munsi, mukaba mwari kumwe na jewe Rafael Irakoze kuri micro hamwe na Dieudonné Havugiyaremye kuri kamera. Naho utaha unebwe n'umwasi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye Nshuti bagenzi mwariko mutega amatwi iganiro turashoboye hano kirangiriye. Turabakengurukiye uko mudahengeshanya gukurikira amakuru aca ku rw'intara ya Gitega. Ntimwagire udushikikiza aka like, comment, share eka ndetse na subscribe. Murakoze.